Ishirahamwe gishinzwe gufasha mu iterambere biciye mu bihinga bwa none Kit Hub mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'icongereza ryatanguje ku mugaragaro ibikorwa vyaryo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Ntwarante umwaka w'2021 kugwaruka rw'abigeme bahurikiye muri iryo shirahamwe ku civugo ubukerebutsi bw'abakenyezi isoko ry'iterambere kuri bose. Rikaze Jolie Darsene yashikirije icigwa muri iyo nama avuga intumbero yatumye bategura iyo nama ku munsi mukuru w'abakenyezi. Nk'uko icivugo c'uno mwaka kibivuga hano mu Burundi kuri uno munsi wahariwe abakenyezi, ubukerebutsi bw'abakenyezi isoko ry'iterambere kuri bose. Twagomye natwe kugira ico dushikirije nk'abana b'abigeme igihugu c'u Burundi, kuja hamwe kugira ngo dukorane dushobore guteza imbere igihugu cacu mu gukora dukoresheje ubuhinga bwa none, no kwita mu gifaransa informatique, mu gushiraho ama application canke vyura ama site twebwe nyene twikoreye nk'abakenyezi kugira ngo dufashe mu iterambere ry'igihugu. Yongera anamenyesha intambamyi zituma bigeme batijukira ikoresha ry'ubuhinga bwa none. Intambamyi aho ihagaze ni ukubura abamuserukira canke ico citegererezo c'abandi bigeme naco dufise. Nta citegererezo dufise co kurabira naka yarakoze ibi reka nande ngira ibi. Naho rero tugasanga dufise ubwoba bwo kwinjira muri ayo madomene tubona ko ari ay'abahungu, ugasanga tuvuze ati oya ibi si ivy'iwanje reka ndabihebe. Ariko nubwo biruko naho tutababona bariho, ariko habuze vyure kubashira ku mugaragaro canke biciye ku mbuga ngurukana bumenyi, kungere tuze turababona natwe biduhe kumbure iryo shaka ryo kwifuza nabo kuja mu makanda yabo ngo dukore nabo nkuko bakuze canke dukore n'ibirushiriza muri ico gisata. Jolie Darsene agatera akamo abandi bigeme kwijukira ico gisata. Akamo twotera abandi bigeme ni kugira iryo shaka, kanatsinda ico ushaka gushikako uriha novuga nti uburyo bwo kubishikako. Donc nibagira iryo shaka, ibi bisata z'ubuhinga birasaba hanini ko umuntu agira ubushakashatsi akarondera hirya no hino, akagerageza kuraba uburyo bukoreshwa haba hano mu Burundi canke hakurya y'amazi kugira ngo nawe ashobore gukurikiza ivyo bimufashe nawe muri parcours yiwe muri ico gisata. Mumenya ko iryo shirahamwe risanzwe ritanga inyigisho zo kwiteza imbere, inyigisho zijanye n'ubuhinga bwa none n'ibindi ku bigeme babituye canke basanzwe muri iryo shirahamwe.